kumena umutwe nakubwiye umuntu wamuhaye amafaranga kugira ngo wamuhaye amafaranga Banon sikia sasa kuri transfer ndekura nusiro kumfata urangaburira wewe mikrofone yawe nayo ndaguha ndayitwara yeah bro allo ndekura wajenga dukora ikiganiro canke wajenga kugwana umviriza ahubwo wewe ndakuramo amapire muri mikrofone subutu Banon regarde-moi Miss Mafiere gwamenye musimene akundane na Banon nta kibazo allo jewe ndakugaramire mu bisanzwe meza yiwanje yose nzenzana amafaranga kuri Banon ngo ba ubu rero mu bisanzwe comme d'habitude Miss Marseille gwamenye musimeno maso yinyana. So guys turi kuri Nick Drip Shop TV. So guys turi hano tuje kugira iki tuje kubayagira ivyaraye bitubayeko niyo ndwihetse allo kumena kwa amazi banzi tekane Banon ndanakwakire base mu kiganiro yeah merci beaucoup ni bakunzi ba Link Arlene Alu na Nick Drip Shop TV. Yes ndabaramukije mwese abakunzi ba Nick Drip na Link Arlene Alu ego ndabaramukije Banon icambere no kubwira iyo utanyenginga sinari kuza mugabo niko kazi allo mu bisanzwe mwebwe akaniko kazi kanyu nizo content iwanyu sibyo nivyo bintu basi nivyo bintu bizobatunga none gashangire gute batuma ndaguye ikiganiro basi bigahera none nkubu yoza kwanza pole sana yara ya maramaji sinenda bizi urazi yasinyara basi kameramani akazimya kamera nukuri yara kumara maji atarakanje nanje byarambabaje mugabo amenye yuko ikidahura n'imisozi abantu barahura biye bintu yankoreye nawe arashobora guhura n'umuntu akazamukira ipica non allez wone shira guca rubanza nturi imana oya nta rubanza vraiment namuciriye kwiri nta rubanza naricaye hasi ndamedita ndiyumvira eske bijya bintu byo mukobwa yakoze ni biki allo kujya kuntu nukwirata Francette akoze cha oya sukwirata jisi nabavuga ati ngo nukwirata c'est mon ami jisi nibaza ngira ngo byari byamucanze basi mu bisanzwe ujya mu store basi je ko ndamubona sibyo n'agaciro ndamuha ubwanje sinenzi ko yakoze ibintu nkabita allo uturakuze umuntu ashobora kumubwira ati yo ko ari nduzana akameha ukazana aba journalist ukagireke tushobora kwicara twayaga ariko dusubije inkuru inyuma gusa basi warabonye akimbona ari ndira gato akimbona warabonye ibintu yagize kwigira byinshi turi kwisi yalo si kwigira byinshi umwanya umwe ni ubyigira nawo ndagusubire byinshi gutega mari Banon be urazi kiyago tuyaga kuri WhatsApp ivyo vy'ibihago no yaranyanze guhereye isaha ujya musi yaranyanze ngo pardon ngo ibintu nakoze ngo byari shavu sibyo umva guhereye isaha ibyawo na Francette navyo nshaka kunjiramo ndashaka kumenya amahera naguhaye ugirishiro tushe yagiye naguhereye imbere ya kamera mu kiganiro cambere twigeze gukora Banon nkeneye kumenya umbwire ikintu kimwe ibyawo na Francette nakubwiye ko nashaka kuvyumva uyu mwanya ibyabaye byarabaye amafaranga naguhereye imbere ya kamera 30,000 kugirisha rutusha ko ariko tagirishije rutusha je ndashobora kuzogirisha rutusha ariko fafa dusubiye kandi guhura urati impamvu walo hey ubwo mushkonde kubera 30,000 apa 30,000 uratora mu allo apana vya bindi bimwe vya fafa yadushurira ko turi muhira okay uri muhira urashobora kuvuga buke basi kugira ngo mere nibiha okay cameraman amafaranga siwe nayazi si wowe wayanguranye ndayagusubiza dutashe mu bisanzwe Banon kubahana wamaye 30,000 ndayagusavye cenye ntayagusavye Banon narayaguhaye amafaranga Banon reka kumena umutwe
nakubwiye birabaho umuntu wamuhaye amafaranga kugira ngo wamuhaye amafaranga Banon sikia sasa Allo kuri transfer y'uwanje ndekura nisura kumfata urangaburira wewe mikrofone yawe nayo ndaguha ndayitwara yeah bro Allo ndekura wajenga dukora ikiganiro canke wajenga kugwana umviriza ahubwo wewe ndakuramo amapire muri mikrofone subutu mwanaume namba umulote abakunzi ba kandi bana nije singundi kuntu witwengesha uburofa wumfitiye ideni sindabikunda wangiriye uburofa je none ubu nawe urimaze kubideni ni nk'ideni nyene aduca nki wankunze basi my goodness umaze kuvuga uko umviriza ndagufite ideni hano cameraman Banon regarde-moi Miss Bafiere gwamenye musimeni akundane na Banon nta kibazo Allo jewe ndakugaramire mu bisanzwe meza yiwanje yose nzenzana amafaranga kuri Banon ngo ba ubu rero mu bisanzwe mu bisanzwe nanga si hamwe ucugira no Madrid agera nga ku mafaranga yiwanje Allo gusa mugabonizere ko atacumbaye sindikimoga bati ndakubwira ikintu kimwe ejo turashobora guhura ndi muri hari ikibuga ciza n'uwo gimbwa nyonye nzungusha I'm so sorry murakoze sawa basi turashobora guheza ikiganiro cameraman turashobora guheza ikiganiro naco duhetse ndagihebe ni hagurukire rigiye fati si wanyu alezi go Allo gusa nimba yagutumye mviriza nakubwiye ko atantumye nagusubiriye mu wavuze duheze ikiganiro fata inzira ugende genda umubwira ati Banon uko namusanze sikomeze none uretse ko James umupolisi w'umugenzi je nashobora kugufungisha Allo ntaco basi navyemeye ivyo n'ibintu bisanzwe sivyo turashobora kuyaga ibindi basi tubiyaga kubera iki kandi mu gihe ibintu uba bumvikanye n'umuntu utabikora je singundi umuhungu mu escrow we niyo mpamvu ndoma nabana kukatiye si question yo kubura amahera yo gutwista Allo nkuko wabimpaye ni question yi na mahera wari ufise Banon tubwizanye abana singishushe nk'ababandi muga nta mahera wari ufise Ego severa muri rya mwanya n'amahera nari mfise gusa mugabo je ndonsa amafaranga ndamenya icunda yakoze gishobora Banon ntayugira mwanaume suruwari nabigusubiriyemo babo cyo kugira cyo uri kaboira amafaranga ararondegwa Peport naho yo barondeye gusa Allo ndakugira iki Banon atamutwe ufise wo kurondera amafaranga Fafa nimba yagutumye nivyo ndiko ndagusubirira amafafa nimba yagutumye je numbwira ati nanani Eka ndakubwiza ukuri uretse ko Fafa ari wo waduhuje nawe je Fafa akenshi tukunda kubonana dukorana ama content sivyo Fafa c'est vrai n'umugenzi kandi turavugana mu message ariko Fafa ntitwigeze kutuyaga kuva kijya gihe niturana yaga uko naje ubwanje yaranshavuje urumva nakubwiye ati oya gusa ico kintu cyuza namwe ngo vyo gutwista vyiki nakubwiye ati ibintu vyawe we na Fafa tubanze tubishire pembeni manze twist none basi ndakubaza ikibazo basi akabazo gatonya utanzengereza ubwenge ndabigusubiriyemo Allo cyarwa mbeki tusasi bijya kuba vyarabaye hajyanye si kuvuga ati ngo Banon ngo arabura ivyo akora ngo aragira iki gose urabibuze kuko yaba atavyubuze sinaye kugusanga no mwipinja mu kiryamye meze Allo twebwe ingene tumeze je ngene meze basi si bose sivyo ndashobora kuba imisi yose mbona kwirigara mugabo ugasanga ivyo nkora wewe zibiki ubura n'amahera yo gutwista zibiki Allo jediri wanje ntaco basi rero ndakwereka iki gabanya iparara sha ndakubwire idiri wanje si diro zombona mwibarabara ngo ndiko ndayerera ngo kumbona na gafuko sevra nakubwiye naho mikiyede no gikora Ega kunzengereza ubwenge sha mugabo je ngene meze guhera 18 heures dushaka kunda bintu zombona kwibarabara ni mimi na myumba je ndo mu designer nkora design nkora video okay duha amadesenga okay ni turi wanyu duha amadesenga yiwanyu ndakwereka mu telefone kandi kwanza ni turiko turanaharira turiko turaharira kubera ko je sinkunda imboko abahungu b'imboko ataco bakora mwe nimwe mutarongora none ndakubaza ntidukora gute mudashira n'abagore mu rugo ntidukora gute yado ni ututuntu isi twitse Banon Allo c'est vrai eraba umuntu ashobora kumubona imisi yose ego basi n'amafaranga afise no ujya musi bamaye amafaranga ubona narigeze ndabishobokera vyatari
kandi umuntu umugabiye ni vyiza kandi arikonze uranipa franga ukitangura kuvuga imbere y'abafana bawe atangato urabona naho nosanga hige gato reka nkunciramo naho nosanga bariko batandaza itomati nkamubwira ati ndakongerereje umutahe yambwiye ati ndanguriza 20000 nkasanga aracaranguriza 20000 no mubwira ati waragize amakosa kandi anamarije twoshwana Jeki kiya gihe wewe wambwiye yuko kiya gihe je amafaranga nayatoye kuko wari n'umudemo vraiment ambwiye ko ndi Kabuela sina uri Kabuela ntiyabe sasa rero ngene meze bisaba yuko umuntu mwerekanye ne yuko uri Kabuela hauna kitu mugukunda umuntu nuzogenda ndamwerekere mabe mfata imodoka ya Mutama ngo ndiko ngo nimwambie ngo ni yangu okay ababikora ikiriri na Mutanga siliza konzo kwambie mwenye watu ndakubwire mugabane wo mukamenge mubwire mu mizo yuko ushobora guhaguruka aje kumubwira ati ngwijyango ngo ngijave wiki muno igwame bana nuretse ko nshavude jewe nukuri jewe uranshavude ivyo nakubwiye ati vyafafa na wewe tubishire pembeni tuvugana ivyiwacu kandi nk'ubu usanga aho kiri kiguma kiryohewe ngende fafa atazi nyine dutesetse nta kibazo afise yereka kuryoherwa kubera kiri fresh ni bien ibyetse mu gihe afise umushara mwitaye amuhakira kintu cyose je gusa mu gihe cyose twagiye twavuganye na fafa nta musi numwe yigeze ambwira ko afise umushara byamusi naratangaye ingene yamenye ko amazi mimi banon you banon yari yakumenye ko yaranze kugushika hari umutaka wari hejuru yawe hari ihema yari hejuru yawe oya gusa mugabo ni fresh tu none umuntu musanzi wabo arashobora kumena ko amazi azoza bimamenye ko mwibarabara nawe ntiyagera kuri shimbora kukura umukuku wiruka imbe ujya musurazi n'ibirato yuko byanzaniye umukozi wawe igadabirira namba umukozi wawe yaziza Shabana nukurira ko tarugize kurushavuza ariko oya alu nta mpamvu yo gushavura je nenda ndabwiye dukorana ikiganiro sivyo gusa no gusaba yuko banon banze kwanza nyumvirize je sinkunda umuntu ashirira ijwi hejuru two turavugana we ntuduzi ijwi banze kwanza urindire kandi tuvugane bukebuke banon angirike atatumangiye amayi no kugira ajya fafa tumenye ikamera iringa ntaca yiri ayimeneka mwaba amazi ayamena atafikana ni dipa amena amazi kuri twebwe amena amazi kuri kamera twe turavuze induru ntayo menako Musongerega naho iyo yamena kuri wowe umwana we yavyaye. Just umwana wiwe. Wowe toujours bana utamenye ukuntu zo kwitwara imbere y'umukobwa. Abakobwa basoze mu gutera indobo. Ari kintu nkunda kuvuga. Kuba ngaha kwisi no kwitonda. Je nanje sinomesi je basi bwanje sinobosi sindabitahura neza ukuntu bamenye kwa amazi. Bano danger. Ujya munsi bagusutse kaya kanye. Hirya yeje usubiyeyo nayashusha nta kibazo gusa ico nzi cyo nuko namubwiye blockage akavuga ati ngunda mu block ku telefone je ndambye ati mu block wewe just shora kumwe okay nawe rero ubwiwe nashaka ku block ule tule mimi najua mimi ule ntambanaga ntiyamenye kwa amazi none uzomufata hamwe mutware ndamutware muri geta wande twatwara balon kwa sira sa ufisi yongezo areka alu turekane nivyo gisigura ko ari cyo wari umukundi oya none sho umuntu amazi ukugaya akakumena kwa amazi sivyo akakumena kwa amazi mataka rifanyaje yani akianguka sasa mdizwiti mtu wa hivi nusubira gukora nga siko Bartazar sha aho ugeze uri Bartazar kubera ko numvise ko ni wamufata Francette uzomushira mu igeto none gasha we ibe ntaco basi abafana biwawe nibashaka byandike muri commentaire nkawe bakumenye kwa amazi nkakujya bakakumara amazi nkakujya imbere y'abantu babigenza gute wama ukacubana rero uyo mukobwa arajaguye muri 18 ikintu wakona n'igiki utamchezea picha gani mimi unani mwanga kwa maji umuhungu muzima soba magazi washaka kusaba ucaye kusana na kimwe nta kibazo kuyirire kareka twicare dutuze niyo mpamvu zacu muri ha kumushira mu igeto Ushumukinira sereki Nize wifuza Abanyakamenge ivyo nivyo munzi twebwe navyo tuzi nga muri quartier wa Sereki iyo utabimenya wari kumbaza ati sereke niki
oya no harimo iyo utabimenya sereke wari kumaza ati niki ukini ikibasi ziba urabizi none alo warinze uvuga kumushira muri sereke uje kumva umwigeto ahubwo uranshisha sinukugutuka gusa ndashobora guheza basikigani nta soni abakunzi ba Carlene alo jendi bazikigana ndashobora kugiheba ko ariko arano sasa nifanye arezi oya ngendo kutunda kimagurutse ni wanyu ani kwa sona nyoko si wawe ni wacu si wawe okay si wawe ni kwa sona nyoko si wawe mpagurutse abantu bose babibona mpagurutse oya ndabatahura bakobwa basi fufa yagutumye ntiyanumye nakubwiye ahubwo uvuga nabi none ndakubaza ikintu wano ujya munsi twari kumwe haje kwataja mari ndibi nigeze mvuga ivyabaye ko habaye action nkijya jewe uyu munsi ikintu gitumye kinambabaza baza kandi urindire none sinaguhaye ndakubwira ikintu sinaguhaye gutwista ki wanje je mu gutwista dread si canke ibijanye n'umubiri we wanje tora wifatira shaje sino mu wawe ko nawe urakeneye kuvuga kandi urakeneye kujya hiti apana kujya hiti kuri TV kuri Nick Drip Show urakeneye kujya hiti umva mu bisanzwe bijya vyabaye haje nivyo ugira undishe ko hiti za video amajanani hega zije ni video amajanani apana amajanani gusa ibihumbi amajana ane numva umengo zigize nke nacu basi yarureka dusezera abantu abakunzi bawe je mimi nishaona ebana nawo havusuka kwa amazi nk'abandi nubwo turi wacu yabano yaro mbwira umukozi akuzane ndo bakoze yo kunywa cyayi yo kusuka yo kusuka ko nayo hari tumaze somene yose tamazi turoga muri quartier cyo turonka gusuka yo kudusuka ndondere shanda gusuka ngo musuke kwiki vuga ati ego canke vuga ego canke we chana yiwe chana yiwe acha gusaza wantakari mwangiye ko mai nu wayansutse ko jahari nubu ntaramva ko oya vuga ati oya none ko oya gusa ikintu no gusaba alu nituriko turaterana amajambo sivyo Fafa nimbara umugenzi wawe nitwoterana amajambo je nawe Fafa nimbara umugenzi wawe sivyo uramushikira umubwira ati mu buzima bisaba kubaho witonda umbwiye ko yagusaze pardon ko yatwaye nishavu ibindi nzo yego mugabo none yari tahuisha kana mubwirike oya wowe urabimubwira zokumva je ndabimwandikiye n'umuntu nyina zo nakubwiye ko kuvujya munsi tutarigera tuvugana sivyo naco basi ndazi nuri nimbara gukoreye ikosa nandi ujya munsi yarari inkoni erega jewe ujya munsi nagutwari wabo sivyo sinenzi ko muzinanye banone kandi iyo banzi yuko mwari muzinanye nari kumukubaza kuko ndazi yuko wowe umuzi wewe cyane sindamuzi muri rya image yanyiyeretsemo ujya munsi Fafa ndamuzi kari umukobwa yitonda umukobwa yitonda afise amafyeri vraiment ariko akundwa n'abavyeyi ariko ndakubwira ikintu je jya mukobwa ndamukunda twenza mwanamke akicheka vraiment nasikiaga ko fresh abo bezeretse hari gihe ahora nshako nkumva perfume yisize nkavuga ati sorry umukunda atwenze isigura kukunda mu kanwa hiwe oya sikuvuga uko ntaco basi ntaco kivira byinshi uko ari kose umviriza uko ari kose ndamukunda uko ari gusa mugabo naho yatwenze naho urumva n'ikindi kintu alo yaramenye kwa amazi kandi abitahura mugana nagusinyaye oh my god banon ntavyo navutse kutaje ivundura kuraba urabe ukanure uguraye mazi yawe wahumirije ngo witeze surprise naho surprise warayihawe none gasha umuntu aramaze kugwa mu nda hafi 3 minutes umuntu wari y'ubujyaje yambiye ubujyaje yego vraiment niyo bujyaje niyo bujyaje kwije ama condition hajya ni saha yari umuntu akagira mukamara 3 minutes yakuguye mu nda urazi yuko wavuye muhira ari ugiye ahubwo Fafa arazi ibintu from sinzi ko no bivuga arazi ibintu oya man je ndibaza yuko n'ubujuju burimo kuko alo impamvu n'ubujuju burimo turamaze gukura alo turakuze imyaka yo gushuha turayirengeye so wona fa akaruriro basi okay yabu dashushe wari kuvuga kuze mutwara mu geto ni wo mufata none nzo mutwara muri geto nyene ndabisubiyemo ni wo mufata none gashaho no baguye muri 18 yaramenye kwa amazi gihano ca mbere no muha sinoba ndamwanka igihano ca mbere no muha bazokongera yanda ahubwo mu minota 30 ahubwo uyo musi nyene ni mwahura bazokongera yanda araba
ndibaza ndazi rakunda kuraba ce ivyiwawe ibikorwa vyiwawe ndabimubwiye n'ubu fafa ndagukunda iyo twenze ndumva ko meze neza urumva yuko umukunda kandi reka ndabivuge basi none ushaka ko nese je ndi kumvuga ikiri ku mutima wanje sivyo je ndi kumvuga ikiri ku mutima wanje twayaze vyinshi mugabo haraho umutima ugera bikagira sivyo je ndamukunda kandi cyane riri ikintu gihari ndibaza yuko nta muhungu numwe azofana nkamukunda ngo ndamukunda sindabizi mugabo gusa jewe ubwanje uko niyumva ndumva ko atawundi muhungu yo mukunda ngo ndamukunda anu jewe narasaze mu rukundo ndasara mu biki ndagendana n'abana benshi bashushe ko nzonye narabizi ndibaza yarabikubwiye ujya munsi niyo mpamvu akuzi ko mugabo abakobwa bera mugabo ubu turamaze kwitahura twaramaze gukura ni bimwe nkunda kuvuga aba petsi ba za 2006 2007 twarabakorezi twari iki ubusigaye biri kubona aribo batamba umuziki mu mutwenzi none bibaza ko ari kubera iki barabakorezi barabaririmbyi barabatambira amana ubunye nibo even ndo baslay kwine bakwanze muri no myaka none tubwira twero kijya gihe twari dushushe mugabo turamaze gukura turamaze kwitahura jewe ubwanje ndamaze kwitahura kandi ngerageje kumuraba no bya mu store ngerageje kumuraba basi sinzi ko nyiyorobeka gusa ndabona yuko basi amaze gukura amaze kwitahura sinzi ko mvuze nabi gusa mugani nimba mvuze nabi nimba uzi yuko yamaze kwitahura kubera kuguma mwiruka inyuma kandi yarakubwiye yuko atagukeneye nta kibazo umuntu y'umurondeye ari yumva ndakubwira ikintu umuntu y'umurondeye rimwe ntibikaguca intege none yamenye ko amazi imbere ya social media imbere y'amativi yanyu aramena ko amazi sinimenye kera iyo ukunda umuntu by'ukuri urabimereye ntacu reka mugabo arabyeretse umuntu adakeneye none reka ndabimwereke mu bukene bw'iwanje n'amafaranga afise ila mimi nitampatia mapenzi ya ukweli niya mu mwanya nzo mu rukundo gukuri nitamdekesha basi kama mtoto urabizi ivyo bintu nzabembereza umukobwa ndamugire kujya ku mwana apana française sinzi apana française parce que umuntu yaramaze kukwenurira kujya ntagukeneye nta kibazo je nanje era umwanya ndawufise sivyo umwanya ndi nawe kandi turacafise impemu zo gusenga wo kumutwara mwigeze ndabigusubiriye nawe nyene ashaka vyumve uko umuntu akuze aramaze kubitahura niya mu mwanya umunsi wa mbere neza tugasohokana umunsi wa mbere wo kumujya kubera yaramenye kwa amazi kandi nzona bikubwira ndabwira ati yaru vya bintu vyaciyemo duheze ikiganiro urakoze nzomuburira ko n'umugenzi wanje urabuze ubwiye Les amis, merci. Murakoze, yari link hey. Yari link Arlene Alou comme d'habitude Miss Mafseri kwamenye musumeno maso yinyana so ciao yari Nick Drip Show TV. Bye bye.